urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 18 ruriko ruzunguruka intara ntwaro zitanu zigize igihugu c'Uburundi. Kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 14 Munyonyo umwaka wa 2024, intara ya Bubanza ya kera yarahereje urumuri rw'amahoro intara ya kera ya Bujumbura, aho urwo rumuri rwaciye rumurikira ibikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye vyo gusasa mu birasi bitatu vy'ishure shingiro rya Maramvya ya gatatu muri komine ya kera ya Mutimbuzi, ubu iri mu ntara shasha ya Bujumbura. Buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura ya kera, Desire Sengiyumva, mw'ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi mu kwiteza imbere, aca amenyesha bimwe mu bibazo bafise. Ikomine murimwo ni ikomine yegereye ku rubibe, ni ikomine yegereye ishamba cimeza bita mu Rukoko, kandi ni ikomine isanzwe yegereye ikibuga c'indege. Bisigura reko atari ni ikomine idasanzwe, iteza kubungabungwa neza kandi igatunganirizwamwo ibikorwa vy'iterambere. Rero nyakubahwa, nimwaja gutanga raporo hariya, muze mubabwire ko ino komine cane cane iki gice muherereyemwo yuko kwigwa ngene hatunganywa neza, kugira ngo ejo n'abazova hanze babone neza yuko ari igihugu citunganije. Kuko iyi komine uko itunganywa nabi biravye ico bivuga ku gihugu, kuko indege niyo zururutse zica mu micungararo bagaca babona ati Uburundi ntaziriko. Rero muze mubatubwirire ahatari amabarabara acibwe, adatunganijwe neza atunganywe neza. Dushije kubona barungika n'amashirahamwe ama industry ngo aze asaba ibibanza ngaha, ni vyiza, ariko nibatabitunganya neza tuzosanga bene gihugu inzu zabo zifatanye n'amahinguriro, ivyo navyo bizoca bizana kaga ku bene gihugu bari mu micungararo. Ese botandukanya amahinguriro n'ibibanza bene gihugu babamwo. Nyakubahwa urongoye ntwara rumuri, musanzwe mumaze kumva yuko muri kino kibanza co muri Maramvya dusanzwe turimwo kirafise ibibazo vy'amatongo, bamwe bitamwe n'amatongo ya leta, abandi bakavuga n'amatongo y'abene gihugu. Ico kibazo kiri mu bushikiranganji bujejwe amatongo, kandi na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ico kibazo arakizi. Rero turabinginze nimwashika hariya muze mutuvugire kugira ngo iki kibazo by'ukuri gitora umuti, kuko abene gihugu bashishikara kwibwira bamwe ko arahabo, kandi natwe tugashishikara kubagwanya katarahabo. Ikindi nyakubahwa nikijanye n'imizibukiro y'ibibanza leta yashimye yagomwe. Hari igice kiri mu Gasenyi, imyaka 9 irarangiye abene gihugu barindiriye umuzibukiro. Hari n'igice kiri haruguru gatoyi y'ikibanza cubatswemwo ingoro y'umukuru w'igihugu cacu Burundi, nacone ni kibanza abene gihugu bari baraguze, abene gihugu bakigura amahera azimvye bava mu ntara zitandukanye, ariko rero leta imaze kukigomwa yatezwa gucibere kandi hantu bajana. Rero nimwashikiriza iyi raporo muze mutwibukire ico kintu bagitunganye neza vuba, kugira ngo imyidogo y'abene gihugu ibe muke. Epipode Baranyikwa, umukuru w'intwara rumuri, nk'uko icivugo c'urumuri rw'amahoro kivuga, yibukije abene gihugu ko ari ukwitorera indongozi zikerebutse. Uyu mwaka urumuri rw'amahoro kwaje mu ntumbero yo gutsimbataza ubwo bumwe bw'amakomine. Amakomine yagiye hamwe kugira ngo avyare intara zitanu. Indongozi rero tuzitorera indongozi zikerebutse, indongozi zizodushikana kumbona kazoza ya 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Kumvise ibyo mwifuza, ariko turemera kubishikana
kandi ataco tugabanyije kuko nico twatumwe. Urumuri rw'amahoro rwaciye rubandaniriza mu gisagara ca Bujumbura, aho intara ya Bujumbura yarushikirije umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Urumuri rw'amahoro aho muri ico gisagara rwaciye rutangura kumurikira ibikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye vyashirwa mu mushinge w'uruzitiro rw'ivuriro riri muri komine Mukaza, zone Buyenzi, hamwe no kwegereza amabuye. Tubibutse ko intara ya Bujumbura mu ndinganizo nshasha y'igihugu yagumye ari intara ya Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura naco kija mu ntara nshasha ya Bujumbura. Radio Tere